Amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu ya BTV mu mwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Abagwizatunga bo mu Burundi ngo bagiye kuza baradandaza ibidandazo byabo hariya mu gihugu ca Nigeria. Ivyo bivugwa na Olivier Suguru arongoye ikigo CFCB mu gihe hariko haratanguzwa inama y'abagwizatunga bo mu Burundi nabo muri Nigeria. Nayo abacangacanga imiziki benshi bita aba DJ ngo umwuga wabo urafasha imiryango, bagasaba yuko boshigikirwa kugira ngo babashe gukora neza no kwiteza imbere ndetse bateze imbere n'igihugu. Turafise n'ayandi makuru menshi twabateguriye, kaze muri sanze. Nongeye kubaramutsa ndabahani ikaze kugira ngo mukurikire idonido ry'amakuru twabateguriye. Nayo babwiye mu ntangamarara y'ano makuru yuko abadandazwa bo mu Burundi bagiye kuza barashora ibidandazwa byabo hariya mu gihugu ca Nigeria. Ivyo bikaba byashikirijwe na Olivier Suguru asanzwe arongoye ikigo CFCB mu gihe hariko haratanguzwa inama y'abagwizatunga bo mu Burundi no muri Nigeria. Raymond Prosper Niyonkuru. Inama canke sommet d'affaires ihuza abagwizatunga bo mu gihugu ca Nigeria n'abarundi izokungura abagwizatunga b'abarundi muri vyinshi, nko kubigira ko ingene bakora hatibagiwe gushorera ivyo bakora muri Nigeria. Bivugwa na Olivier Suguru arongoye ikigo CFCB mu Burundi. Igihugu ca Nigeria ni igihugu gikomeye cyane muri Afrika, ni soko niniya cyane, ni soko ifise abantu barenga miliyoni 100. Twegere mu gihugu c'u Burundi dusanzwe dufise abantu batenga miliyoni 12. Murumva neza yuko ari soko duhuriyemwo muri ibi vy'isoko rusangi rya Afrika, dushobora gushora ibintu byacu turangura mu gihugu ca Nigeria. Bashobora kuzana imitahe yabo mu Burundi ibisata bitandukanye, yaba mu byerekeye ivy'amabuye y'agaciro, yaba ivyerekeye ingenzi, yaba n'ivyerekeye uburimyi n'ubworozi. Kubijanye n'abagwizatunga bo muri Nigeria boreka kuza gushinga amahinguriro mu Burundi kubera umuyaga nkuba muke uharangwa. Olivier Suguru arabahumuriza ngo ingomero zitanga umuyaga nkuba zigiye kuboneka. Hari ingomero shasha nyinshi ziko zurubakwa ndetse zamaze gutanga umuriro, mwarabonye ku rugomero rwa Ruzibazi. Hari izindi ngomero zizotanga umuyaga nkuba vuba, hari urugomero rwo kuri Kaburanwa, hari n'urugomero rundi rwo kwitwa kuri Jiji Murembwe, ndetse hari n'izindi ngomero zo muri Afrika mu gihugu ca Ethiopia zoshobora kurahura. Ico nta kingorane n'imwe iteye, kandi hari na politike nshasha yo guteza imbere amahinguriro. Leta ubundi rero gushira imbere, tubana neza ahubwo ko ubu niwo mwanya ugeze kugira ngo abantu bashaka gushora imitahe yabo kuvyeka ivy'amahinguriro bashobore kuzana imitahe yabo mu Burundi. Iyo nama ihuza abagwizatunga bo muri Nigeria na mu Burundi yuguruwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ikazomara iminsi 3 ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika kuri Zion Beach. Urusha rwo kurekura ibidandaza biva hanze ngo biva ku bushobozi bw'abaguzi hamwe n'abimbura. Ivyo byashikirijwe na Prosper Niyoboke asanzwe ari umuhinga mu vy'ubutunzi. Elvis Munyaneza. Injira ry'ibidandazwa biva hanze y'igihugu birafitanye isano n'ubushobozi bw'abaguzi n'abimbura, nkuko bishikirizwa n'umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu vy'ubutunzi Prosper Niyoboke. Isoko rero mu bisanzwe ibegurukiye bose mu gihugu mu bisanzwe ko vyategerezwa. Mbe birashobora gushika nk'iyo hari ibibazo na cane aho usanga ari ukuntu bashobora kugira ivyo guhimiriza ko ibidandazwa vyinjira cane. Birashobora gushika bivanye n'ingene umwimbo mu gihugu umeze, bivanye n'ingene ibiciro byo ku masoko y'hanze bameze, kugira bashobore gufasha abaguzi bafise n'uburyo buciriritse bwo gushobora kwishikiza ivyankenerwa vya misi yose byo bakeneye. Ibihombo zirashobora gufatwa.
ni nk'uko bishobora gushika hakaba ingingo zo gukingira umwimbu no gukingira amashyirahamwe acaruka. Ivyo navyo rimwe na rimwe birashobora gushika ugasanga ari ingingo zifashwe kugira imyimbu canke amasoko yo hanze ntaze gushorera ku isoko kugira ngo baheze basange bariko baratera ibibazo abo bamashyirahamwe mashasha canke abo barimo. Arongera amenyesha ko kwinjiza ibidandazwa biva hanze arakunguko ku gihugu. Abatunganya umwimbu baba basanzwe mu gutunganya abimbuzi, abarimyi cy'abakora mu mashyirahamwe, kubahimiriza kugira umurindi, kugira guhagarara gushimanga ku buryo bashobora guhangana n'ubushobozi n'umwimbu w'ibihugu bindi kugira nabo bashobora kubona gushobora kw'ivyo bihugu. Kuko iyo umuntu yiyugariye ko nawe bagize nk'uko hagize urumva byoheze bikagora kandi nta wikwiza. Hakaba haherutse gushirwaho umukono ku igenekerezo rya 6 Nyakanga itegeko rirekurira ibidandazwa bimwe bimwe vyari vyarabujijwe kwinjira mu Burundi nk'isukari, isima, intete kwinjira mu gihugu. Naho ibitabo vyeranda birekurira abantu kugwira nk'umusenyi wo mu kiyaga, abanyamashengero barakwiye kumenya neza yuko ibyo kugabanya imbyaro bibaraba kuko isi itaguka. Peniela Kazemwami. Ibijanye no gutandukanya imvyaro, amadini atandukanye ntabisigura kumwe kuko avuga ko ari ukurondoka bakagwira. Ku madini yemera Kristo ngo nukurondoka bakagwira nk'umusenyi wo ku kiyaga. Imam Bukuru Eric Arifan wo mu idini rya Islam aremeza ko ari inyigisho benshi bagendera ko ariko baba batahuye canke basiguriwe nabi. Mu idini rya Islam reka duhere ku nyigisho y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho yavuze ati muribaruka mube benshi tinanje zo kwishimira ubwinshi bwanyu ku munsi w'imperuka. Nibaza ko niyo nyigisho abantu bose bagenderako kugira bashobore gusigura ko bategeza kuvyara abantu benshi cyane bashoboka, ariko siko bimeze. Abantu rero bavyitwaza yuko bavuga yuko hatoba gutandukanya imbyaro cyangwa gukoresha ubuhinga bujanye no guhagarika cyangwa gutandukanya imbyaro. Nibaza ko bihenze cyane batahuye nabi ivy'idini rivuga. Arongera akavuga ko abantu bakwiye gutahura ko isi yahindutse, bategeza kubitahura kubera iyo nyigisho naho yagize umuntu barabanza kuraba ati mbega haciye imyaka ingahe iyo nyigisho habaye, amaco turaba nini imyaka natwe tugezeho. Dutegeza ro kujana nibihe, tugende uko ibihe biriko biragenda, ntutigende nkuko twebwe tuvyipfuza, kubera uko bigenda kose isi niyitegeza kuduha intumbero y'ukuntu dutegeza kuyibako. Hamwe twabandanya tuyibako ku murindi nkuko twebwe twavyifuza ico gihe, hari igihe uzosanga bitagishoboka ko abantu baronka ivyo bafungura, abantu baronka amazi. Batahure ko isi yahindutse, hama batahure ko bategeza kandi no kugendera kuri politike y'igihugu kugira bashobore gutunganya neza ivyerekeye uruvyaro rwabo. Mwomenya ko kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, amadini atabitahura kumwe, umuntu wese ku giti ciwe ari we yifatira ingingo. Gushikana kure impano z'abaririmbyi b'abarundi niyo ntumbero yihiganwa Platform Show Music Award nkuko bishikirizwa na Chiza Ramadani, benshi bazinka DJ Pro, asanzwe ariwe yatunganije iryo higanwa. Reka tumukurikire. Icyambere na mbere novuga twaravye abaririmbyi bariko barakora neza, tukaba proposition ko dushaka tubashire muri Platform Show Music Award, aribo abavyemeye na ari abandi baravyanse, no dufata bage bavyemeye tugatangura gukorana nabo. Okay, uravye 2021 twari dufise category 15 category gusa. 2022 turaza kuongera izindi category. Uravye ubu turafise category 25. Ivyereke abagira gospel na abagira music, maybe 2023 nabo turaza kubashira mu kategori kugira umuziki wacu umenyekane hanze no mu Burundi. Yokora umwaka wose muga nagashimwe nakamwe aronga kuva mu makampuni cyangwa mu bantu bafise amahera. None je natanguye gukora Platform Show Music Award kugira ndabereke abaririmbyi bagenzanje ko nabo bandanya bariko barakora. Ukoze sana urose gashimo biragwa motivation kubandanya gukora. Twese twari dufise plan yo kuba award na kandi
kanu gatoya nka kabasha. Abakora umwuga wo gucangacanga imiziki benshi batazira nk'aba DJs baravuga yuko uwo mwuga ushobora gutunga imiryango, bagasaba ndetse yuko boshigikirwa muri ako kazi. Ange Sherissa Nzeyimana: umwuga wo kuvanga imiziki benshi bita aba DJ ni umwuga mwiza kandi utunze imiryango w'abawukora, nk'uko vyavuzwe na Chimpaye Philbert benshi bazi nka Kizigenza asanzwe ari mu mugwi Runtown DJs. Ni umwuga vy'ukuri nk'indi myuga ibeshijeho imiryango, nivyo ntituragera ku ntambwe ya hatari ngaho iwacu tugereranyije n'abandi, mugabo aho tugeze urabona ko dusigaye dufite ico kintu c'uko tubisigura nk'akazi, tubigaragaza nk'akazi, kandi abantu batangwe kubitahura buke buke, kuko nta kirori na kimwe kiba hatarimo umu DJ ngo biryohe, nta kintu na kimwe kiba kitarimo umu DJ ngo biryohe. Arongera avuga ko bakwiye gushikirwa kuvyerekeye ibikoresho, agakebura n'abibaza ko uwo mwuga atari akazi. Hano iwacu nta bikoresho vy'aba DJ bihari cane, ahanini nibaza ko hobaho peut-être kugira korohereza abavyinjiza mu gihugu kugira ngo bishobore kugwira, hama aussi kutworohereza mu bijanye n'ibiteramo dutegura, kuko tuba dukeneye impusha, tuba dukeneye n'ibindi vyinshi, nivyo hanini bodufashamwo, hama natwe tukabona kuguma dutera intambwe imbere. Uwo mwuga wo kuvanga imiziki ukaba uri kuratera imbere, n'abigeme bakaba ariko barawinjiramwo. Ni kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twabateguriye kuri uno munsi. Twaba tubashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi shimire abamenyesha amakuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyatororokanya. Nishimire uwitwa Ange Negrita Irakoze yashoboye kuyahagarikira, ariko kandi mu buhinga bw'ivyuma Jules Verne Nakimana hamwe na Jean-Claude Nduwimana badufashije cyane mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibahezagire naho utaha.